nkoreshe audio kubera inguvu nke mfise kwandika birangora. Nuko nitwariye ati Havyarimana Pierre mvuka Ikarusi Ibuhiga neza na neza aho bita kwa Ndendetso. Nuko rero ubu mba ngwariye kwa Rojane muga kuko ndi umusoda ngwariye mu bitaro by'abasirikare aho bita kuri hôpital militaire. Uwogera Kanyonzwa ngo asimbe kundaba ni muri bloke 14 chambre 10 donc B14 chambre 10. Numva ababesha ngo ni VIP mugabo mbona atari ivyo kuko VIP nagwariye mwe muri Benin ndayizi. Muraheza rero muze kundaba ariko umwe ajejwe severe ngira yo hashika kuko ngwaye kubera akarenganyo abatutsi batanguye bangirira kuva nkimara humanite nubo baguma bingirira. Mbere no bamenyesha ko ndabatere arerete naho vyogenda gute sinshobora kuva mu bitaro batampaye ipete banyimye bari inyuma ngo nuko ndi umunyakaruzi kandi abanyakaruzi bararorera muga nta numwe yigeze amvuganira. Bankwe kuri banyimye medicine abanyakaruzi barorera babategetse nta numwe yigeze amvuganira. Ubu rero naho nakora akazi nkorera Ingozi bacavuga ngo ntangura nkoresha ubwoko ngo mvuga ivy'ubwoko. Nanje ndi umukirisi umukatolika w'umushonezi data w'umumariare yambaye n'isikepurale ivyo bintu vy'ubwoko je ntibinzamwe. Jewe rero ugomba araza kundaba uronka Kanyonzo bigakunda murahaca mugabo bidakunze nta kibazo. Mugabo ishonzi coco abanyakarusi turangwa n'ubwenge tukarangwa no gukora cyane n'ibintu bikomeye gose. Ampasa je nari duwaye Ikarusi muri 2015 rero baca bavuga ngo muri 2015 ngo nijya ntambara nije nayiteye ngo abanyeshuri b'abatutsi bapfuye ngo nije nabishe ibintu byinshi gose. Urumva amabi yose Yesu atabonye hano ku isi bashaka bayamboneye nkikanura. Jewe rero nditakambiye nkuko rero nabigize muri Benin ubuho ndi mu Burundi ubuho muraza ndabibabwire ndabereke n'impapuro ahubwo n'umushikiranganje de relation extérieure arabijamo kuko jewe president atansinye ibipete banyimye canke ngo bazikure twe twari kwimye kuko uvuki Ikarusi ufise amazuru manini nk'ay'imvubu. Amfete mu kunyima medicine bambariye bati wewe ufise amazuru manini nk'ay'imvubu ntiwokwinjira muri salle de classe ugusijene wocu yimara urumwe abandi bana b'abantu urawumviriza neza bavuze abana b'abantu hari ico bavuze ngo cha basifikisi. Iyo medicine yabo nca ndayiheba nari mfise inane y'isi muri Université du Burundi muri faculté de sciences département chimie géologie ngo yago ntiwosubira uburimbwe n'umuhimbi ngo nta muntu w'Ikarusi ngo twogirira neza nkiyo gugenda wigi ngo gaha muri isikamu wambwawe ngo nyamba ngo cyubwenge ngo no ngo doja kwiga mu Bubirigi. Nanje nkorokera mu ishuri nkorokera mu wa mbere ndabaza ndabigazura nca mu wa mbere n'amanota menshi atari make hafi 80 kwijana. Mu wa kabiri ndabikira kwa kundi no mu wa gatatu ndavyongera mu wa kane ndabisasira. Okay hageze ko ngira memwana nca ndayikorana n'umuntu yiyemera bashaje inama ngo bazompa duze nyamuntu nawe arabanyira ati nayikoranye n'umuntu nyene mbona ukazomfasha afite umutima mwiza. Hama nonca nishira kuri internet ndironderera buruse hageze ko ndondera buruse abari kumfasha baragerageza birananira hinge ndabivuge nta na kimwe kuko ubundi umusazi kandi muravyumviriza. Ndaciye mfashwa n'abatutsi mugabo mfashijwe no mu directeur de mémoire ngiye kwiga muri Benin bacavuga ngo Pierre ya Fronde ni byinshi cyane muraheza muze uza kuza asanze batanteye ibintu biraho bisindiriza ndamuyagira ubutwe butibe. Jewe president son excellence monsieur le président du Burundi atanzinye ipete ryanje rya kapitene kubera karenganyo sindova mvuye mu bitaro. Icatumye bashira mu bitaro mu psychiatre nkonsete namubwiye nti girira ningoga nze kwicariye te na colonel Matore nikwa sinashobora kumwica mugabo kubera ibibi ico bita ko taso mu gisoda barakizi ankose aca yiturira ankose akaca yiturira kubera yitaye baboneka trace. Jewe rero uwo Matore ngomba dube kumwe nkimboro n'amavya dukorane ego kuko ujya karenganyo ni kabi cyane. Ibaze kwama ndiko ndagwara nsara nsubira nsara kubera karenganyo kandi mu muryango wacu ivyo bintu bitari bwashike vraiment. Mwibaze namwe ko karenganyo kari mu Burundi
kari mu gisoto ugasanga umuntu umwe baramwitegeye ngo we ngo mu gisoto bavuga ngo udafite uguhetse nta muntu n'umwe ametse je mpetswe n'Imana nawe mwumva bizoca bigenda gute vraiment ntaco Leta yabigisha CPD kisabire kugwa atakirinze gusabwa y'indongozi yayo ipfundiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba kuva ku munsi wa mbere w'iyindwi mu itangazo ryasomewe abamenyesha makuru kuri wa 19 Gitugutu umwaka wa 2021 sendika CPD kisaba kandi umushikiriza amanda wa Republika muri komine Mukaza gushira urubanza mu butungane aho guhengamira ku ruhande rumwe ibiri muri iryo tangazo tubibaze Emmanuel Niyungeko. Sendika ihurikiyemwo abakozi babigisha mu Burundi CPD mu mfunyapfunyo ishira habona agatotezo kariko gakogwa na Alexis Bandyatuyaga arongoye parike ya Republika muri komine Mukaza kurongo iyo sendika ariwe Gerard Niyongabo nkuko tubisanga mu itangazo ryasomewe abamenyesha makuru kuri wa 19 Gitugutu umwaka wa 2021 ritewe ku mukono na Egide Nkeshimana icegera cy'umukuru wa sendika CPD ako gatotezo ko bakatewe n'akagukiyo nkoye ku mukuru wa sendika Gerard Niyongabo ari nako mbere kuba katumye atabwa mu mvuto mu ibohero rikuru rya Mpimba ku bwa sendika CPD ipfungwa ry'uwo munyasendika ubwo bari uburyo bwakoreshejwe n'urongoye parike ya Mukaza bwo kumutegeka gutanga ibikoresho vya sendika gutyo hahonyanzwa amategeko ivyo bikaba biruko nkuko tubandanya tubisoma muri iryo tangazo mu gihe urubanza rujanye n'iyo dosiye rwari rwashikirijwe parike ya Mukaza kwigenekezo rya 10 Ruheshi umwaka wa 2020 kugira ngo biyamirize amakosa yakozwe n'ako kagwi kishize ku isonga ry'uburongozi bw'iyo sendika kwigenekezo rya mbere Nyakanga umwaka wa 2020 gashigikiwe n'urunani rudasanzwe kosesona ruhurikiyemo amasendika y'abigisha ayo makosa nayo nkuko tubandanya tubisoma muri iryo tangazo yerekeye gukora ikidodo n'izindi mpapuro vya magendo hamwe no gusinya mu kibanza c'abantu bivugwa ko bari bitavye inama itemewe n'amategeko hadasizwe inyuma amajambo acafuza urongoye iyo sendika CPD ivuga ko atangora n'izi zijanye n'uburongozi ariko ikamenyesha ko yemera ko harakagwi kuba gafise iyindi ntumbero kishize ku mutwe w'uburongozi bw'iyo sendika naho biruko komite ya sendika ku rwego rw'igihugu yakoranye kwa 2026 kwezi kwa Ruhuhuma umwaka wa 2020 yari yerekanye aho ihagaze mu gusozera iryo tangazo sendika CPD isaba irekurwa atakirinze gusabwa n'umukuru wayo igasaba kandi umushikiriza amanza wa Republika muri komine Mukaza kudahengama maze atume kwiza mpande zibiri zose kugira ngo zumvirizwe nayo ngo nivyaba ngombwa ko hofatwa ibikoresho vya sendika ivyo ngo vyokogwa hakurikijwe ingingo y'urubanza ruzoba rwaciwe. Arakoze Emmanuel Niyunge ko turi mu gisata cy'agateka kazi na muntu dutandukira igisata c'ubutungane aho amakenga ari menshi mu bacamanza barungitswe gukorera ivy'imfata kibanza mu masentara atandukanye mu gihugu hagati uretse ko bataha uburyo bazokoresha ngo hari n'abashizwe ku ntonde kandi bizwi ko bafite indwara zituma batoja kuba kuri imiryango yabo ni nkuru ya Francine Mahoro. Abacamanza baheruka kurungikwa gukorera ivy'ifata kibanza mu masentare y'intango atandukanye uno munsi niho bategerezwa gutangura ibikorwa vyabo ariko isoko ryacu mu bushikiranganje bw'ubutungane rimenyesha ko benshi batagiye kubera ko ataburyo bwo kubaho hamwe no gukoresha bahawe mugabo gushika ubu nta muntu n'umwe bahaye itiki nta ntuze Fede de Belgium donc prise en charge ntayo kandi urumva batubwira yuko aho tugiye gukora ko tuzokoresha amamodoka canke amamoto mugabo karbira y'izo moto n'amafrais de location nta na kimwe kiraboneka rero urumva kugenda tutagira ikintu kidushika nayo ntivyokunda ntibitomowe none yumvira nk'umuntu ava i Bujumbura akaja mu Kirundo ayo mahera yo yakura hehe yoba yategekanije kandi ari ibintu byamenyekanye ejo ku mugoroba. Ikindi gishikirizwa nabo bacamanza nuko abatunganije ico gikorwa bataravye ingorane abakozi bafise bavuga ko abafise indwara zidakira bashize ku rutonde ahandi naho ugasanga umugore n'umugabo bose ari abacamanza barungitswe gukora kure y'umuryango. Haraho dusanga dufate abantu bagendana indwara kroniki usanga abifise nka diyabete igeze kure cyane bisaba yuko ataruha cyangwa amahypertension hanyuma hakaba n'abandi bageze mu myaka ikuze rero ukadusanga babarungitse ahantu hadashoboka kure y'imiryango yabo kandi bari ku marejime spesiyo rero urumva nk'ibyo byose ntibabiravye aribyo dusaba yuko bogerageza bagatanga amadere dore
cyane naho ugasanga hariho nk'amafamiye usanga umugabo n'umugore arabacamanza ukadusanga babatwaye bose babarungitse ahantu hatandukanye bakize urugo rwonyine urumva yuko ari ibibazo. Mwomenya ko abo bacamanza barungitse mu masentare y'intango ahari abakozi bake mu ntumbero yo gufasha kurangura neza ibikorwa bijanye n'isekeza yo gukurikiza imanza zabaye ntabanduka ziri mu masentare y'intango. Igikorwa cabo catanguye kuri uwa gatatu kikazorangira kuwa 20 ukwezi kwa 11 muri uno mwaka. Francine Mahoro arakenuye ico gitabo cy'ubutunganire ngo kigiye gusubizwa ku murongo mu minsi iri imbere akajagari kakirangwamwo gatuzwe byashikirijwe n'umushikiranganje wa mbere kuri uno wa gatatu imbere y'inama nshinga amateka na nkenguza amateka bikoranye arengiyo mu Bunyoni akaba yararamutse ashikiriza icegeranyo cy'ivyaranguwe na leta rongoye mu gice ca kabiri c'umwaka wa 2021 iruhande yo kwemanga ko ubutungane bukora nabi mu Burundi umushikiranganje wa mbere yanamenyesheje ko abanyororo bari kugwa mu kivunga bahungabanya umutekano kuri kirarengiyo mu Bunyoni n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Nivyo koko ari bitagenda neza mushikiranganje bw'ubutungane nyene cyubahiro umukuru w'igihugu akaba nakizigenza mu rwego rw'ubucamanza magistrat supreme ico kibazo yaragifashe mu minwe kandi hari ingingo zafashwe ziriko zirashirwa mu ngiro zizotuma ico gisata gikora gitumbereye zizotuma ico gisata akajagari gahera. Au niveau de l'estimation quantitative tubona mu bushikiranganje bujejwe ubutungane umengo bafise amanota meza ariko au niveau de la qualité au niveau y'icyo abantu bari biteze na cyane cyane au niveau de la justice sociale nta kigenda ko byaragaragaye yuko hari imyidogo myinshi. Muravuga ibijanye abanyororo baravuyeyo kandi kugabanya abanyororo si ikintu umuntu yugura ujya bugura rubine y'amazi kuko buryo umuntu afungwa n'itegeko kandi agafungurwa n'irindi. Harafungwa abantu benshi ababizi nabo mu gisata kijejwe umutekano uko bamwe mu bapfunguwe urasanga aribo bagarutse guteza ingorane. Twovuga neza yuko mwatwaye ubushikiranganje bw'umutekano misi yose yo hafunguwe abanyororo benshi twebwe natwe twaca duhagarika amakonji. Kubijanye n'ikiza ca corona naho leta y'u Burundi ntirahesha mu guhakana ko ako karanda kiraye mu Burundi. Umushikiranganje wa mbere arengiyo mu Bunyana amenyesha ko leta arongoye itazigera ihimiriza namba abanyagihugu kwicandagisha umugera wa corona kuko incanco Burundi bwaronse zizofata abashaka kandi ku gatwe kabo. N'ubu nyene kurikira arengiyo mu Bunyoni n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Ico twababwira ngaha mu gihugu cacu biharuro dufise umugera wa coronavirus nturageraho ufata abene igihugu b'abarundi n'abaha mu Burundi ku buryo tuvuga tuti cabaye ikiza ku rwego rw'igihugu kuko ari ibiharuro barabirako baravye abamaze kwandukirwa n'abagwayi bakavuga bati tugeze ku iki giharuro turabona yuko tugeze kuri kadi ni pandemie au niveau national tugeze ku rwego rw'ikiza ku rwego rw'igihugu. Ico kiringo ntituragishikamo kandi Imana iturinde ntitugishikemo. Baravuga ati mwebwe mu Burundi muracandaga canke ntimucandaga. Ikibazo si ugucandaga, ikibazo nuko twikingira tugwaye tugakira. Tukagira tuti rero urucanco ni gwiza yuko koko uwumva rukeneye yorufata mbwa bakarufata azi cyarico. Uwumva akeneye kugwiteza canke ububwirizwa kugwiteza uko ari uzoba akeneye kugenda mu mahanga bakamubwira bati ntushobora kujayo uticandagishije. Aho ko yirirwa arafata indege agenda kurondera i Nairobi agenda kurondera i Kigali agenda hehe narusanga aho hafi mugabo abazi cyatoye icyarico. Tumira amategato dutandukire igisata c'intwaro ibereye. Uburundi buza mu bihugu bitatu vyanyuma mu cegeranyo cyo mu mwaka wa 2020 cerekana ingene ibihugu byo muri Afrika bituma abashora mari bashira imitahe mu migambi yavyo. Kubw'ico cegeranyo cy'ibanki Rwanda Merchant Bank yo muri Afrika y'Epfo imvonya mukuru ngo ni intwari itabereye hamwe n'indyane za politike ivyanenejwe mu minsi heze n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi wenyene ubwiwe. Ibiri muri ico cegeranyo tubibaze Roje kwizera. Mu cegeranyo gisohoka uko umwaka utashe kiswe Way to Invest in Africa 2020 igihugu cy'u Burundi kiri mu kibanza ca 52 n'amanota 2.3 kikaza imbere y'igihugu ca Somalia hamwe na Guinea Equatorial. Ico cegeranyo cy'ibanki yo muri Afrika y'Epfo Rwanda Merchant Bank
cisunga ibiharuro by'abahinga b'amashirahamwe yigenga hamwe na mpuzamakungu mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu, kikaba cerekana urugero ibihugu byo muri Afurika biriko mu gutuma abashoramari babikoreramwo, gutyo bakamenya ibihugu bashiramwo imitahe yabo. Nk'uko ico cegeranyo kivyerekana, uretse ko ikiza ca COVID-19 cateye isibe mu bijanye n'ubutunzi bw'ibihugu byo ku isi, n'umugabane wa Afurika urimwo amanota mu bijanye n'uko amakori atangishwa hamwe n'icuka gishobora gutuma abantu barangura ibikorwa byabo, nibyo bikuru bikuru bituma abashoramari baza mu gihugu ari benshi. Kwigenekerezo rya 25 Myandagaro uyu mwaka, umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye wenyene ubwiwe yaremeje ko intwaro yiwe ibangamiwe n'akarenganyo hamwe n'igiturire, ari nabyo biri mu bituma abagwizatunga b'abanyamahanga batizera Uburundi. Abantu baratuntuye mugabariwe n'abantu badashika n'ibihumbi 10. Abanyamahanga bafite imitahe yabo ntibakiza mu Burundi, muca mu inama y'ingene murya amahera yabo bose baraheze kuza muca muyabiba ahantu hategeka ubutungane hoza umunyamahanga gute kuza mu mutahe wiwe. Gushika ubu ibanki Land Merchant Bank yerekana ko ibihugu bitatu byo mu muryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko ari byo bimaze kugera muri 10 bya mbere mu bijanye no gutuma abashoramari bitabira imigambi yabyo. Ibyo nabyo ni igihugu c'u Rwanda kiza ku mwanya wa 4, igihugu ca Kenya ni mu kibanza c'icenda, hamwe rero na Tanzania iza ku mwanya w'10. Eloge Kwizera. Ahandi harangwa itunganywa ribi ni kuri Lycée Buhayira yo muri commune Mugwi mu ntara ya Cibitoke, aho umuyobozi waho yagirizwa ubunyonyezi n'abavyeyi barereye kuri iryo shure. Abo bavyeyi bavuga ko hari amafaranga barishe mu mwaka uheze y'abigisha bafasha abanyeshure gusubiramwo ivyigwa bize, amafaranga uwo muyobozi ariko atigeze ashikiriza abo yagenewe. Ni inkuru ya Eric Niyonzima. Habonimana François, umuyobozi wa Lycée Buhayira muri commune Mugwi, yagizwa n'abavyeyi baharereye ko bari watuma ubumenyi buriko baratituka kuri iryo shuri, ngo kuko mu mwaka w'ishuri uheze hari umugambi waburijwemwo mu kunyuruza amafaranga bari batanze. Uwo mugambi wari uko umwana wese yiga kuri iryo shuri yategezwa gutanga amafaranga 200 buri gice yo gutera intege abigisha bazoza baragaruka gufasha abanyeshuri gusubiramwo ivyigwa. Abo bavyeyi bavuga ko barisha ayo mafaranga igice ca mbere cyo mwaka, ariko umuyobozi atayahaye abo bigisha, gutyo uwo mugambi uburahagaze. Umwaka wese batanga amahera yita fedo encouragement de professeur kugira ngo abigisha bavyo baragaruka basubiramwo, aho umunyeshuri yari hademire fa ama bari igice ca mbere bariga ata kibazo, mugabo amahera akaba atigeze ashika mu bintu b'abaprofesseur. Uwo muyobozi Habonimana François akaba ari baciye ashira mu mufuko wiwe, gutyo abaprofesseur bamaze kubiraba baciye bagira imyidogo ikomeye, ari umugambi ucogara kandi wari umugambi mwiza ku bana, ko abanyeshuri barabasubiramwo nkaretse bize mu masaha ategekanijwe n'amategeko, basubiye mu masaha ku mugoroba bakongera bakabasubiramwo bafite ikibazo akabaza atatahuye. Abo bavyeyi bongera bakavuga ko hari n'ayandi mafaranga umuyobozi yamarika arabasaba ariko batabona ico akora, bagasaba abajejwe indero mu ntara ya Cibitoke kwishikira kuri Lycée Buhayira kuraba uko vyifashe, ngo kuko bobo batumvirizwa. Buri gice azanga ngo abavyeyi ni muri hese materiel, izo materiel n'abavyeyi ubwabo ntibazi ivyo arivyo, hama agaca ngo ni muri amahera y'ingwa, ugaca usanga amahera y'ingwa arihisha n'ijana atanu buri gice, hama frais materiel kaba 200 buri gice. Izo materiel ntawuzi izo arivyo, nta n'uwuzibona, kuko niyo agize umuvyeyi n'umwe ashobora guharira kuri ico kintu bamuraba nabi imbere bakabona ko nenga n'umwasi w'ishuri. Ico bisaba nuko abagenzi b'indero haba mu ntara canke muri komine bamugendera bakaraba ibikorwa akora, bakagiraho mbere bakoranye n'abavyeyi barere kuri iryo shuri, bakamenyeshwa materiel zitangwa na leta n'izo abavyeyi babwirizwa kugura. Kuri ivyo yagirizwa n'abo bavyeyi, RP yatwasubiye kurondera umuyobozi wa Lycée Buhayira Habonimana François, ariko ntitwashoboye kumuronga. Abavyeyi barereye kuri Lycée Buhayira barafise ibindi bagiriza umuyobozi w'ishuri, nivyo mu makuru yacu azokurikira. Arakoze Eric Niyonzima. Mu bijanye n'imibano naho imirimo itandukanye n'igikorwa nk'uko vyahora mu gisagara ca Bujumbura bitewe n'ikena y'igitoro, uretse ko bishika benshi mu banyeshuri n'abatonda ku buzi bwabo bagacegwa kubera kubura ikibunguruza, abanyagisagara bavuga ko iyo bugorovyeho gutaha bitakiri coroshe. Ibyo nivyo na Dani Claire iratwumva.
ejo rero vyo vyabaye atari kubera ingorane z'igitoro amabisi yose yari yakawutse kuri parikingi. Uyu ni umwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura avuga ingene yabuze uko ataha bitewe n'uko imiduga yari mike kubera ubukene bw'igitoro. Abanyagisagara bamenyesha kandi ko muri kino gihe i Bujumbura ufise imodoka n'utayifise akenshi usanga bagowe ico kimwe iyo hageze kwiyunguruza. Kubwabo bakabona ko ingaruka z'ubukene bw'igitoro ari nyinshi kuko bisigaye binabagora gushikira ku gihe ku mirimo yabo haba ku banyeshure co kimwe n'abandi bakozi. Nk'uko umwe mu baganiriye na RP yabimenyesha ngo iyo hageze gutahaho n'ibihuha biba vyahuhutse kuko imirongo ikubita hakazima. Ingaruka zirahari abanyeshuri baciye kubera bava kure bakaba kure y'amashuri mu gihe bari bamenyereye gutwara n'imiduga hari imiduga baba barakose ubura igitoro ugasanga bashitse bacerewe abantu bagacerwa ku buzi kubera bategereye imodoka bakabura indi abantu no gutaha muri vile ubunye haragera saa tanu utahira muri vile bakabitonda umurongo. Ivyo byose ni ingaruka mbi z'igitoro. Imirongo ibandanya iba myinshi ujya ku murongo mu Mutakura urakubita kuri limiteri paridezari uvuye kuri parikingi y'amabisi nyatari. Iyindi ngaruka y'ubwo bukene bw'igitoro na kajagari gasigaye karangwa ku bituro vy'amabisi aho usanga imwe muri iyo miduga yunguruza abantu bayitegetse gukorera mu yandi makaritiye idasanzwe ikoreramwo kubera ubukene bwayo. Ni mu gihe iyindi bayanamye ku mirongo y'aho batangira igitoro abanyagihugu bagasaba leta kuvira hasi ico kibazo. Nk'ubu hageze nka dijitere ukibona nk'umuntu arapakira mu Nyakabiga bakubwira tugenda pakire mu Maramvya wahapakira mu Bwiza genda pakirire mu Gihosha kubera iki imiduga ni mike ibiriko birakora. Nimba ico bituma rero abantu imirongo bandanya iba myinshi. Abanyagihugu dusaba leta yuko ico kibazo bifata mu ntoki yego amataragasa bakabona nk'uko cahora amubwiye kubaza barya b'ibitaro nabo bavuga bati natwe nta mahera y'agaciro dufise yatuje kuzana igitoro. Aha mwomenya ko iryo kena ry'igitoro ritakoze kubiyunguruza gusa kuko n'ibiciro by'ibifungurwa bimwe bimwe vya nkenerwa vyamaze gutangura kuduga mu gisagara ca Bujumbura. Ni inkuru tuzogarukako mu makuru yacu yo hanyuma. Dani Claire iratwumva tuve mu gisagara ca Bujumbura dukubitire mu ntara ya Ngozi aho havugwa iduzwa ry'ibiciro vy'inyama na cyane mu gisagara ca Ngozi. Abadandaza inka bakavuga ko ivyo vyatumwe nuko inka zitakiboneka neza ku masoko nkuko vyahora. Ivyo na Elvis niyo mwongere. Bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Ngozi bavuga ko haciye ikiringo c'indwi igiciro c'inyama z'inka kiduze. Abo banyagihugu bavuga ko ikiro c'inyama cyabura ku mafaranga 8,500 ubu kigeze ku mafaranga 10,010 bisigura ko hiyongeye ko amafaranga 1,500. Abadandaza inyama z'inka mu gisagara ca Ngozi bavuga ko iryo duzwa ry'ibiciro ryatumwe nuko inka zitakiboneka neza ku masoko y'ibitungwa nko ku isoko ryo mu Vyegwa muri komine Gashikanwa n'ahandi. Abo badandaza bakavuga ko yibonetse naho ngo hiyongeye ko amafaranga hari hagati y'300 n'500. Aha ni mu gihe mu minsi heze igiciro c'inka cyari cyagabanutse cyane kubera ko aborozi bari bahisemo kuzidandaza kubera ko babona ko batoshobora kuzigaburirira mu mpongore.